risigura ngo Imana ibanye n'abantu. Ni ukuvuga ngo Imana Data na Yesu Kristo na Mpwemu Yera babanye n'abantu. Nico cyatumye Yesu avuga ngo mwe muramuzi kuko abana namwe. Kuva Yesu rero amaze gucungura abantu, Imana Data ubutatu bw'Imana bukabana n'abantu, abo bose bagize ubutatu babanye n'abantu. Ariko imbere yaho, mu gihe Imana yari igikorana n'Abisirayeli mu isezerano rya kera, Mpwemu w'Imana yarakora na Yesu Kristo yarakora, ariko igihe cyabo kuko cyo kwishurwa kitari bwagere. Muzobona muri Bibiliya iyo bavuga Yesu handitse ngo umumarayika w'Imana, ngo mbona umumarayika w'Imana, ntibamuvuga izina. Icyo gihe yari Yesu Kristo, ariko ageze kuri Mpwemu bavuga ngo Mpwemu w'Imana mumanukira kw'agashururu. Yamanuka aje gukora, hanyuma ahejeje gukora akaduga, kuko ntiyari bwabane n'abantu. Aho ndiko mvuga uko mvuze Mpwemu w'ubushobozi. Ariko Kristo amaze kuza, kuko ubwo bushobozi bwari muri we, ubwo bushobozi bwari mu gakiza. Yesu Kristo n'Imana na Mpwemu yaca babana n'abizeye. Ariko rero igihe cya Yesu akiriko arakora, kuko Mpwemu igihe ciwe cyo guhishurwa kugira ngo atangure igikorwa akorane n'abantu kitari bwagere, bakoreshwa na Mpwemu bahawe na Kristo. Hari n'aho dusoma muri Bibiliya ngo bahumekerako ngo nimwakire Mpwemu hanyuma arabatuma. Nibyo bamwe uno munsi, kuko hari abagira akenge k'abantu ngo bahenda abantu, ugasanga babwira abantu ko bafise ubushobozi bwo gutanga Mpwemu, agahumekera ku muntu ngo niwakire Mpwemu. Bongo yake kijya bikibaho, nta muntu buntu ashobora kubatiza muri Mpwemu. Murabyumva yewe? Mpwemu Yera rero, ubushobozi bwa Mpwemu Yera aribyo Yesu yavuze ngo ariko muzoronka ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoca muba ivyabo navyo kunshingira intahe hose. Agomba kubabwira ngo ubwo bushobozi nibwabamanukako buzobaha ububasha bwo gutinyuka kunshingira intahe. Maze nk'ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwiyerekana gute mu ishengero ry'Imana? Icambere ni byinshi, ariko ndavuga bimwe. Ubwa mbere Mpwemu Yera niwe atwemeza icyaha, kugira ngo ushobore kumva ijwi rikwagiriza kuri umunyabyaha. Icyo ni igikorwa cya Mpwemu Yera. Mpwemu Yera atwemeza icyaha. Naha twasomye muri ubu butumwa bwiza bwa Yohana handitse ngo uwo niyaza azobemeza iby'icyaha. Iyo rero wumva wacumuye ukumva uragirijwe, urabwiwe ngo uracumuye, ujya ni Mpwemu Yera. Nubwo bushobozi bwa Mpwemu Yera buriko burakorana n'umuntu, kuko utabugira naho acumura nta jwi rimwagiriza agira. Niba naho rije gato rica rihera, ariko umuntu yarose Mpwemu, iryo jwi ntirihora. Naho wogirengagiza riguma riza, naho wogerageza kwihisha uguma wumva mu mutima iryo jwi kugira ngo wacumuye. Ubwo n'ububasha rero bwa Mpwemu Yera niwe akora icyo gikorwa. Ikindi Mpwemu Yera akora, niwe ashingira intahe ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Niba uno munsi ijambo ry'Imana rigifise ububasha, umurongo uko wari ufise ububasha mu gihe cya mbere akaba ari gukimeze uno munsi, ni ukubera ubwo bushobozi bwa Mpwemu Yera. Ko Mpwemu Yera niwe ashingira intahe ijambo ry'Imana ko ari ukuri. Kandi Mpwemu Yera niwe aragiye ishengero ry'Imana, kandi muri uko kuyiragira ngo ni mburi y'ibizoza.
mpwemu yera ni waburira ishengero ku bizoza. Mana nishimwe, kuko iminsi yose ababona ibiri imbere y'ishengero abararibwira ngo yitegure. Ibyo abicisha mu buryo bubiri. Ashobora kubicisha mu buhanuzi, abahanuzi bakavuga ibiri imbere, cyangwa akabicisha mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikaturangira ibiri imbere. Icyo nacyo ni igikorwa cya mpwemu yera. Ikindi gikorwa, aradusengera. Kandi Bibiliya ivuga ngo mu kudusengera ntasenga ni mu ntege nke nk'izi z'iwacu, ariko ngo atunihira iminihito mvugo imbere y'Imana. Bimeze gute? Ntihagire umuntu n'umwe azokubwira ko azi gusenga cyane. Hari abantu bakiriye ijambo ry'Imana nabi, bakarishyiramo ubwishime bw'umwana w'umuntu. Akakubwira ngo jewe senze biba bihetse, ngo mvuga rimwe gusa Imana ibinyumvise. Uzomubwire ngo uri umunyantege nke ntiwigeze unatahura. Burya tuzotangara nitwashika mu ijuru, tuzosanga ata jambo na rimwe twigeze tuvuga ryashikiye Imana, ariko yashikiye Imana yose ari ayo mpwemu yadusengeye. Kuko Bibiliya ivuga ngo uko Imana igomba niko mpwemu asengera abera. None wewe uri umuntu urazi ko Imana igomba uno munsi? Ngo tuzohagera imbere y'Imana ngo tuvuge ngo kaye Mana jije ntabyo nasabye, ariko mpwemu bazovuga ngo nije nabigusabiye. Niwabona wishyuwe n'Imana uzushima Imana, ushime mpwemu yera yarakuvugiye. Sawe yiwawe yashitse, ariko harashitse ayo mpwemu yera